mugabo iyo kazi yari yayigwanye kuko bishoboka byose ariko mugabo biracagoranye kumuha ubusatirizi bwa Barcelona ngo buyobore umwaka wose kandi kanatsinda uretse na Barcelona erigana ekipe zose zikomakomeza zikina match zikomeye biragoye gufata umusatirizi umwe nimero 9 kugira ngo akine mu iki kibanza hanyuma ngo ashake kina ko wenyine Naringe Bloterand arakina mu kibanza kimwe mugo ukabona ngo harandi wari ukeneye Julian Alvarez kugira ngo aze kugusubiza ni hamwe gusa byaciye bipfa nkaho Julian nawe yabakeneye gutangura mu kibuga mugabo wari umukeneye yaje akakubera double urabona ko ari umukinyi mwiza uri Mbappe Kylian uravuga ngo uzokina match nyinshi mugabo vyiza urakeneye umukinyi nka Gonzalo Garcia ashobora kugufasha nimba afise muri Liverpool Isaac ndakeneye nundi mukinyi ashobora kuza kumufasha muri iki kibanza kuri nimero 9 musubirira rero je kubganje novuga ngo nivyo biragoye gutunga Lewandowski na Ferran kubera ko umwe wese akeneye kuba muri 11 batangura mu kibuga kandi biragoye yuko umwe uzomuha iminota 10 buri rukino mu nkino nka 10 zikurikirana ariko mugabo nibavyumvire ko ivyo gusubiza Lewandowski ariko banavyumvire barondera nundi mukinyesha kuza gufashanya na Ferran Torres kubganje nibatunga Ferran gusa nzobibona nk'ikibazo ahubwo nobona mwari gufuma mugumana Lewandowski mukabatunga ari babiri ya nuko kabisa bimeze kubitwa Robert Lewandowski ariko kandi tuja mu nkino vuga za zakinwa ku munsi w'ejo kandi ku yindi misi wanashaka itandukanye yari qualification ya Coupe du Monde ano vuga ngo Georgia giye gutsinda igihugu no vuga ngo caburuga ibitsindo 3 kubusa mu gihe mutsinze Liechtenstein ibitsindo 5 kubusa litwanza gutsindwa na PSV ibitsindo 3-2 mu gihe equipe ya Luxembourg yasunze equipe ya Slovakia kimwe kubusa equipe ya Polonia ya Robert Lewandowski gutsinda equipe ya Finland 3-1 Belgique ububirigi buza kuyabwira ira equipe ya Kazakhstan mu gihe equipe y'Ubudagi yakira tsinda equipe ya Irlande du Nord Turkiya ariko rukino vuga nashaka tugomba tumare kanya gatoyi bakora kina nino equipe no vuga ngo ya Espagne bisinze vuga ngo bishika kuri bitandatu aho no vuga ngo bitandukanye no vuga ko biragerageza gukinwa ariko imbere wanashaka ni Espagne kiratsinda Houston kino gihugu no vuga ngo cha Turkiya bisinze bitandatu kubusa ibitsindo vyasingwe na Pedri ku ipasi yitwa Nico Williams gutaka gatandatu mu gihe Mikel Merino yakatsinze igitsindo ku ipasi ya Ozabare Ferratoza gutsinda ku 85 ku ipasi ya Mikel Merino Ferratoza aza kuba yiyongera ku ipasi ya Lamine Yamal Mikel Merino atsinze ku 57 ku ipasi ya Lamine Yamal Pedri Gonzalez aza kuba atsinze igitsindo ku 32 Tiriki y'abakinyi y'abangwi ba Idizi zana ba Ardagire biza kuranga atsinze ibitsindo 6 ku busa Espagne twavuze ku munsi tubivuga ngo igihugu cya Espagne kuko acyagiro ruvango gikomeye no cyade ko kigaragaza gitsinde gihugu cya Turkiya naho nyene babasanze wabo novuga ati n'urukino ruri clear rukiro ruboneka kubashoboye kuba naruraba n'ibintu bigaragara vyigaragaje vyabonetse ku rukino ku munsi w'ejo Espagne yuko batana mu mitwe n'umugwi wa Turkiya novuga ati Espagne yasumbije byose Turkiya mbere no rukino ntana vyinshi mbona ko twona garuka korese yuko novuga ati Espagne yatweretse ikintu kivuga giti Espagne yatweretse ikintu kitwereka yuko numwe mu migwi nserukira ibihugu umugwi mwiza cyane kandi numwe mu migwi mbona yuko dufise kuha amahirwe yo kunashobora gutahukana kumbure n'ibikombe byinshi cyane bishoboka mu myaka iri imbere kubera ko ugegeje kuraba urutonde rw'abakinyi bashoboye gutsinda uno mugwi wa Turkiya udusanga abana bakiri bato gusa ugegeje kuraba ku gitigiri c'imyaka ni hagati y'imyaka 24 na 9 hariya ariko urumva novuga ati nabana bakiri bato kandi bafise n'ubushobozi bwo gushobora kuzofasha equipe nserukira igihugu ya Espagne imyaka myinshi iri imbere garakurabe Lamine Yamal no musafatwa nk'umukinyi ahetse umugwe basi taze passe zive Lamine Yamal ku munsi w'ejo Lamine Yamal toka kumwita nk'umukinyi ahetse ino equipe nationale ya Espagne ariko tumuharura muri babakinyi bafatiye ruri n'umugwi wa Espagne bafasha byinshi cyane n'umugwi wa Espagne Lamine Yamal tumubona muri babakinyi Espagne idafise ishobora kuyisanga mu bihe bigoye yego nitushaka kuyibona iri mu bihe bibi ku buryo yonanirana byo igora ko ishobora gutsinda iyindi equipe nserukiye igihugu kanaka ariko tuyibona yuko ari ya Espagne kuza gutsinda canke kuza kwitwara neza imbere y'ibindi bihugu biza kuba bigoranye cyane mu gihe dafise Lamine Yamal garakura b'imyaka ya Lamine Yamal imyaka 18 aracafise indi myaka igira hafi nko kuri
10 canke 15 nakafasha equipe nationale ya Espagne raba ba Pedri Gonzalez nana bakiri bati imyaka muri 22 hariya uri kurumva bacafise ikiringo kirekire cyo gufasha equipe nationale raba ba Firmino Lopez raba ba Daniel nivyo ari imyaka 27 ariko ni muri afise imyaka igira nko kuri itana kafasha equipe nationale nubwo aterera Espagne itwereka yuko ni ca gihugu gifise ubwo bushobozi bwo kwisanga iri kirayobora mu kiringo c'imyaka igera kuri 5 canke 6 hariya muri Europe kandi twaza kuyisanga ko ari wa mugwi canke ca gihugu gifise amahirwe cane yo kuyisanga muri vya bihugu bihabwa amahirwe uzotahukana igikombe c'isi muri 2026 novuga ati ico nico kintu rero twaraye tubonye muri Espagne novuga ati twaharura muri kano kanya naho ubundi imbere ya Turkiya Espagne yasumbije byose cyane bishoboka ino Turkiya yatsinze ibisindo 6 yirushije possession yirushije buri kira kintu cyose gisabwa muri tapi vert. Espagne bateye ubwoba kuva kwa ba Pedri kuja kwa basatirizi kuja muri defense ba Dinu Gisene n'abakinyi bateye ubwoba cyane gose mwizamu bafise bazahantu Raya atukwigira jano mwizamu David Raya muri personal tubabone mu banyegori ba mbere umunyezamu wa mbere muri Premier League mugabo muri saison inshuro zibiri zikurikirana nakweze n'ukuri were natangura muri equipe Espagne Pau Kubarsi mwita igihanganga canke twita igihanganga kakanya ntiyicara batanguje Robin Roma bazana n'uwitwa Nadine naba mu buravye bakukurera ukajariya mu bisanzwe iyo tuvuze selection je burya Espagne nibo numva nka selection Espagne ni selection kubera ko niba abakinyi beza bo kugwego go hejuru kandi bakina no mahiganwa novuga ngo abonana benshi bakina muri Espagne barazinanye nka Ronaldo Manadini barazinanye bakina mu higanwa rimwe ukaja handi kuzinima hagati mu kibuga ufise abakinyi bariko banganira Ballon d'Or bose oya ndabira mu kibuga banashaka bakinishije bane batatu mu igora witwa Unai Simon no equipe ya Atletico Club bazana muri defense Raya muri defense harimo Dino Jensen na Robin Roma muri Atletico de Madrid Pedro Porro kuva muri equipe yande tutaramo Spurs mwiki kibanza numwe mu bakinyi ba mbere beza kwisi neza cyane Marc Cucurella kuva mu equipe ya Chelsea hagati mu kibuga Matt Zubimendi Pedro Gonzalez Mikel Merino batakisha Nico Williams Lamine Yamal imagine ufise umukinyi nka Pedro Porro akina neza ku yaro bibiri ariko kugatebe kandi ufise Dani Carvajal abwo ufise bakukurero acafise n'abandi utarahamagara ba Alexis Balde Espagne Nice Turkiya yariwe n'intambwe Turkiya yariwe n'intambwe ntiyariwe n'umwana gutsindwa vyanumvikana kanatsinda Pedri Gonzalez yaje gutsinda ibitsindo bigera kuri 2 kwa rukino rurimwe amateka adasanzwe canke atandukanye ari ku ruhande rwo mumenyereza ndetse no ku ruhande rwa Espagne muri rusange kubera ko ni rumwe mu nkino zasobanuye byinshi cyane umupira w'amaguru zatweretse urugero rudasanzwe rwa equipe nationale ya Espagne nyuma yo kugerageza kwishidikanya kwinyuma gutsindwa na Portugal burya Patrick ntaguciriyemo uzi ko na Fabian Ruiz atigeze anagaragara mu kibuga nonoza wibaze equipe nk'iyo rero Fabian Ruiz muri Paris Saint-Germain ni byose nibo bavuga ngo baragira kwibikira biri mugabo ari hanze utanguje Olivier Zabal muri Real Sociedad ko kugatebe wibuke neza ko ufise Gonzalo Garcia cyane iyi ekipe rero iyi ekipe ya Espagne yakoze amateka umugabo witwa Mikel Merino yatsinze ibitsindo bigera kuri 2 wa Espagne nako bitatu hat-trick Pedri Gonzalez yatsinze ibitsindo 2 atanga na assist Lamine Yamal yatsinze igitsi nako yatanze assist zigera kuri 2 Nico Williams yatanze assist imwe rero novango n'urukino rw'amateka adasanzwe ndetse n'umugabo yitwa Luis de la Fuente nakunze mentalite ziwe avuga ngo ati icyo tukwiye kwibuka kimwe nuko nizi nsinzi nubwo zoba zibonetse gute icyo dukeneye no kuduza urugero kubera ko dukeneye gukina igikombe cy'isi ibi rero nabikunze cyane gose kuri uno mugabo n'amateka adasanzwe baciye bagenda bandika muri zino nkino novuga ngo zigiye zitandukanye iyi rero yaciba insinzi novuga ngo igira gatatu ikomeye Turkiya batsinzwe muri zino nkino za qualification za Coupe du Monde inyuma ya yugo batsinzwe n'Ubwongereza ibisindo bigera ku 8 kubusa urukino batsinzwe na Espagne muri na equipe yitwa Slovakia mu gihumbi kimwe na 1965 ndetse na match bare batsinzwe na Espagne ibisindo 6 kubusa na
muri 2025 byumvikana ngo ni zitatu mu ntsinzwi zikomeye bano bagabo bahuye nazo ndavuga ba Turikiya. Hanyuma kandi no mugabo bitwa Luis de la Fuente ariko yandika amateka mu nkino zigera kuri 33 atsinze inkino zigera kuri 27 anganya zitandatu atsinzwe zibiri gusa no kuvuga amaze kwinjiza ibitsindo bigera kuri 93 muri izi nkino za qualification atsinze ibitsindo 9 nta gitsindo na kimwe yinjijwe. Biro ni ibintu novuga ngo by'amateka adasanzwe kuri no mugabo witwa Luis de la Fuente. Nuko kabisa bimeze novuga ngo La Fuente karakora novuga ngo akazi kadasanzwe na gatoya ariko imbere ko tuva muri bino bihugu buriya umukinyi yitwa Cristiano Ronaldo yaje arimbaja muri Arabie Saoudite nimbaja hehe abameshe bakora abandi batandukanye bamamukurikiza ijisho muri zino nkino novuga ngo zo kurodera igikombe cyo kirikombe c'isi witwa Cristiano Ronaldo bakora kina equipe ya Armenia basinze sindo shya kuri 5-0 sindo vyasindwe na Joao Felix ku mutara w'10 Joao Felix asinda ku mutara na kuwitwa Cristiano Ronaldo araza akora akazi gadasanzwe atsinda ku mutara 21 ku pass ya Pedro Neto Joao Cancelo azasinda igitsina ku 32 Cristiano Ronaldo azasinda igitsina ku mutara 6 Joao Felix aza kuba yiyongera uvuga ngo abakinisha kuri babiri witwa Joao Felix na Cristiano Ronaldo bakoze ico bitwa double boss witwa mugabe biko biravugwa cyane nitwa Cristiano Ronaldo no munsi ngo asigaje ibitsindo 58 uriya kwiza ibitsindo igihumbi ego Cristiano Ronaldo myaka genda saza abandi bamara kibirato mugabo wewe aracabitsinda kagatiwe no gukwiza ibitsindo igihumbi aracabitsinda ibitsindo Cristiano Ronaldo aracari ku rugero novuga ngo rusa n'urugaragara nka gwiza uko biri kose aracari wa mukinyatsinda nabonye ibitsindo yatsinze kimwe yabacabe igitsindo yatsindiye muri surface de réparation bamwe baravuga ngo Cristiano n'ubundi yitsindira udusindo tworoshe ko gukoza ko gusa ariko aza gutsinda n'igitsindo gikomeye cyane nyuma surface de réparation n'umukinyi novuga ngo ashobora gutuma mudatsinda nako ashobora kudatsinda cyangwa ashobora kutabafasha gukina cyane mu kibuga mugabo ikintu coca ategerezwa kubaha ni morale y'ivyo muza gukina mu kibuga ni wa mugabo buri equipe zose bakina nazo nubwo atari ko ari déplacer cyane bategerezwa kumiga ko bakaraba bakavuga ngo no samara gatonye umwanya ashobora kuntsinda igitsinda bikaza gutuma rero zindi equipe cyangwa abandi bakinyi ko bariko barakina basa nabugurukiwe kubera ko biroroshe gufata ibaruri aho Felix cyangwa urinde uri ku ruhande hanyuma ukifata ukibura ukuntu bigenza ugacutera centre muri surface de réparation kubera ko uzi neza ngo Cristiano Ronaldo arahari kandi uko biri kose baza gufuma baraba ibindi mugabo baraza kubona ngo wari wagerageje gukora ibishoka byose kugira ngo ufashe equipe gutsinda rero ni bimwe mu bintu byiza cyane gose by'amateka turi havi cyangwa dufise igishika gikomeye cyane cyo kubona Cristiano Ronaldo atsinda ibisinda kitwa Meri Bitere muri